Nongeye kubaramutsa kandi bakunzi ba Rotwitsi Vivo TV, aho ubu naho ndabazaniye amakuru avugwa kuri football y'abigeme mu Burundi, aho umugwi wa PVP Buyenzi uzoserukira Uburundi muri Ligue des Champions y'abakenyezi yo muri Afrika, wamaze kumenya imigwi bazohura, ihiganwa rizohuza imigwi na cane cane yo muri kano karere ka Sekafa ka EAC kuva itariki 17 z'ukwezi kw'indwi 2021 mu gihugu kibanyi ca Kenya, aho Uburundi abo bakenyezi itsinda barimwo ari itsinda rya mbere ririmwo umugwi wa Lady Davezi wo mu Bugande, gakurikira Burundi PVP Buyenzi iba iya kabiri, hagakurikira iya gatatu ari Simba Queens yo muri Tanzania. Mu tsinda rigira kabiri B harimwo Commercial Bank of Ethiopia yo muri Ethiopia, iya kabiri ni Uri Joint Star wo muri Sudani y'Amajepfo, uwa gatatu ni New Generation Queen wo muri Zanzibar. Itsinda rya gatatu rikaba rigizwe na Scandinavia FC yo mu Rwanda, FAD Club yo muri Djibouti, iya gatatu ni Vihinga Queens yo muri Kenya. Nobamenyesha ko uwo mugwi nyene wa PVP Buyenzi wari wamaze ihiganwa ryo mu Burundi ari wo wa mbere mu ihiganwa ry'abakenyezi ryari ryabaye mu Burundi, aho wari ufise amanota 37 n'ibitsindo 74, ukaba warushije umugwi wa kabiri, bari banganya amanota gusa ariko basumbanije ibitsindo, aho umugwi wa kabiri wabaye Fofira PF wari ufise amanota 37 nyene n'ibitsindo 71. Urumva PVP Buyenzi yarushije ibitsindo bitatu vyonyene umugwi wa Fofira, kugira niwo waciye uba wa mbere umugwi wa PVP Buyenzi. Ku mwanya wa gatatu hari haje La Colombe FC amanota 33 n'ibitsindo 39. Ku mwanya wa kane hari haje Rainbow ku manota 20 n'igitsindo kimwe. Ku mwanya wa gatanu hari haje Ubuntu Woman FC n'amanota 16 n'ideni ry'ibitsindo 15. Mu wa gatandatu hari haje Inyange FC n'amanota 16 n'ideni ry'ibitsindo 16. Ku mugwi w'indwi hari haje Lionel Star n'amanota 11 n'ideni ry'ibitsindo 28. Ku mwanya w'umunani hari haje Lionel FC n'amanota 11 n'ideni ry'ibitsindo 43. Ku mwanya w'icenda hari haje 11 Etoile n'amanota 8 n'ideni ry'ibitsindo 40. Ku mwanya wa 10 hari haje Crystal n'amanota 0 n'ideni ry'ibitsindo 43. Uwo mugwi wa PVP Buyenzi bakaba bategekanya gufata indege berekeza muri ico gihugu ca Kenya kuri uyu wa kane itariki 15, nk'uko umumenyereza wabo yabivuze yuko barindiriye uruhusha rwa FFP rwa Federation yo mu Burundi kubaha uburenganzira bwo kugenda n'uburyo buzobafasha muri ico gihugu ca Kenya. Hariho n'abakobwa babiri bahora bakina mw'uwo mugwi wa PVP Buyenzi, ariko ubu ngo batariko barabonekamwo. Abantu benshi bariko baribaza iyo bagiye, ariko benshi bavuga yuko baguzwe n'umugwi wo mu gihugu ca Tanzania uzoba uri mu itsinda rimwe n'Uburundi wa Simba Queens,
abakobwa bariko biravugwa yuko ariyo bagiye gukina, ariko umugwi wa PVP Buyenzi waremesheje abarundi bose yuko iyo migwi bari kumwe mw'itsinda yashoboye kubatiza abakinyi bashika muri batatu nabo basanzwe babizi kugira baze gusubirira abo bakobwa bagiye mw'uwo mugwi wo muri Tanzania wa Simba Queens. Urwo rukino je ndakeneye kuzoraba urukino ruzohuza PVP Buyenzi n'uwo mugwi wa Simba Queens kuko harimwo abakinyi bavuye mw'uwo mugwi wa PVP Buyenzi. Ayandi makuru ariko aravugwa nuko ngo imigwi yacu yo mu Burundi ngo dusanzwe tumenyereye igiye kuduserukira nk'igihugu ngo ata kintu iza ituzaniye, ariko umutoza w'iyo PVP Buyenzi araturemesha yuko bo bagiye gushiramwo inguvu kugira baze barabe ico batanga mu gihugu, na cane cane ko ari urukino rwa mbere ibihe vya mbere abakobwa baserukiye muri football igihugu, ngo tubicege ko vyishire. Ndangije ndabashimira wewe bafashe umwanya wo kumviriza aya makuru, ndakwibutsa gukanda subscribe kugira na partage. Urakoze.